amatora yo muri 2020 arashobora koroha kuko ashobora kutoroha. Amatora n'inzira yo guhindura inzego. Inshuti n'abagenzi muba mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabahaye ikaze kandi turabamukije. Turabahaye ikaze mu kindi kiganiro amatora ibihumbi 2020. Muri kumwe nanje Irere nkuko musanzwe mubimenyereye. Imbere rero yuko dutangura iki kiganiro hano kuri Kabaza Web TV, twipfuje guhoza abarundi, Uburundi hamwe n'umuryango wa nyakwigendera nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yahora aramutswa igihugu cy'u Burundi. Ni mutwemere rero dufate akanya gatoya kugira ngo tumwunamire. Murakoze neza cyane. Uyu munsi rero mu kiganiro amatora ibihumbi 2020 turaza kuganira n'umushinga ntahe Kosan Kabura. Muribuka yuko ku itariki ya 12 Rusama twaramuhaye ikiganiro kugira ngo adushikirize ibyo yiyumvira kubijanye nuko amatora yariko arategurwa. Yaratwemereye yuko twosubira kumwakura kugira ngo tuganire nawe kubijanye n'ibyabaye canke ibyavuye mu matora. Reka rero tumuhe ikaze kugira ngo dushobore kuganira nawe. Mushinga ntahe Kosane Kabura, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Natwe nyene turabaramukije. Muragize neza. Imbere yuko tubandanya n'iki kiganiro, mu izina ry'umugambwe Parti Hutu, mfashe kano kanya kugira ngo menyeshe abarundi bose abari mu gihugu n'abari mu bihugu vyo hanze yuko umugambwe Parti Hutu wifatikanije n'abarundi twese muri aka kababaro karimo ko kubura umukuru wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Kandi umugambwe ukifatanya n'umuryango wiwe wasize muri aka kababaro kadasanzwe barimwo. Umugambwe Parti Hutu ugasaba abarundi twese bo mu moko yose, bo mu migambwe yose, muri iki gihe cy'umubabaro turimwo ko twitandukanya n'ibintu vya politike bituma tuzanamwo indyane n'ibikinguyu ibi nibi, ariko ubu twese tumenye ko twabuze umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu n'umuvyeyi wacu twese. Ivyerekeye politike tumaze tubishira uruhande, hanyuma twese tuje mu cunamo, twirinde ikintu cyaco cyose cotuma haba indyane mu gihugu. Ego cyane. Murakoze kuri ubwo ubutumwa. Reka tuje mu kiganiro nyezina cibijanye n'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu hamwe n'abashinga amateka. Muri abanyapolitike mwarabikurikiranye uko vyagiye biragenda, ukuntu ibiharuro vyasohotse mwarabikurikiranye, abitwaye muri sentare irabi bijanye n'ibwirizwa shingiro ikaba ariyo nayo nyene isanzwe irabi ibibazo bijanye n'amatora. Eka byose murabikurikiranye. Mbega mwebwe ibyo byose mwagiye murakurikirana, mubona byo bavyaragenze neza, ico mubivuga ko ni giki? Ntaragira ico nabivuga ko icambere shimire abanyagihugu bose ukuntu bitwaye igihe c'amatora. Barifashe neza, barerekanye yuko bakundanye, bafitanye urukundo kandi banyotewe kuronka abatware nyene babarongora, abatware bitoreye bonyene. Ariko mu matora ukuntu ibintu vyagiye biragenda, amahinyu menshi yarimwo. Mugabo kubera amategeko yabo nkumbure kubera mu bintu muri leta tutarajamwo, mugabo turafise ucizere yuko Perezida mushasha yagiyeho azokwemera umugambwe Parti Hutu natwe tuja habona tugakorera ku mugaragaro.
nta hariho abantu, hari imvugo bakunda kuvuga abantu muri Kongo ngo ibarabara rirerire ntiriburi korosi, ngo barabara murefu ayitoshagira ukumba. Harimo ingorane zagiye ziriyadukiza zarabonekanye, nacyo gituma abantu bavugije induru cyane. Ibyo kandi kubera twubaha sentare irahari, yarabisubiyemwo, yarabiciye hirya no hino ku bantu bitwaye byitwa ko bibwa amajwi. Ibyo twarabikurikiranye, ariko cyo usanga ibibazo ni ntabiriya nyene. Burya ntawonerwa n'inkende akitwara ku nkoto urubanza ruke. Muga turashima abantu uko bavyifashemwo batashoboye kugumura abanyagihugu. Aha niho umugambwe kandi ufashe kano kanya kugira ngo umenyeshe abarundi bose biyubare abo baza barakwiragiza amajambo yo kubagumura abanyagihugu ngo bihama barabara, kuko kwihama barabara si wo muti wo gutorera ingorane zihari. Nivyo kuri ingorane zarabaye twarazibonye, ariko mu rugendo rwo ariko rwose harabamwe ingorane nyinshi. Ayo mahinyu tuzoyagorora twebwe nyene abarundi mugabo batavanguye. Ni naco gituma dusaba umugambwe Paripehutu usaba nyene icubahiro Ndayishimiye Evariste akurikije wenyene ivyo yavuze igihe cyo kwiyamamaza, yemere iwe na leta yiwe bemere ko umugambwe Paripehutu natwe dukorera habona, tugafatikanya gutorera ingorane ibibazo vyugarije Burundi bituma abarundi babura amahoro, bituma abarundi birirwa barafungwa, bangazwa, abandi banyuruzwa batamenyekana n'irengero. Kuko ibi nivyo vyerekana demokrasi nyakuri, kutavangura abantu. Ni naco gituma mu ijambo ryaheruka navuze nti nimba ari igicumuro twakoze Paripehutu twari guhamagarwa kugenda Arusha twakubita intwari mu gahanga, bakatwereka ingorane zacu izarizo. Naco turabana b'abantu ngo ivyo dukora byose ni vyiza, mugabo akabitubwira atamugenda nabi, natwe tukabereka atamugenda nabi, kugira ngo twese tuje ku murongo umwe, kubera nta numwe atifuza amahoro. Amatora rero yarabaye, ibyo sentare yashikirije ko nyakubahwa Evariste yatsinze, reka tuvyakire uko, reka turabe ibiri imbere, kuko impera n'imperuka amahoro azote baboneke. Mugabo ubu abanyagihugu babayeho ku bwoba, abanyagihugu si ukuvuga ngo baranezerewe mu mitima, buzuye intuntu. Kandi ku bintu bimwe bimwe bibatera buzura intuntu nuko umugambwe Paripehutu ariwo watangiye gushira ikibazo ahabona, wakumiriwe, tukaba twarasizwe iruhande, bakananka yuko twebwe duseruka nk'abandi. Mwebwe murabanditsi bakuru, muzodufashe kuza muratubariza igituma gikibodukumira, ikibitera ni ikihe, ikibi batwakiriza ni ikihe. Mugabo twe tuzoguma tubumbatiye abanyagihugu, mugabo kandi impera n'imperuka ni ngombwa ukuri kuboneke, kandi dushaka ko abanyagihugu babaho mu mahoro. Turasabye ko leta, umukuru w'igihugu agiye kujaho na leta azoba yashinze, ko bo bavanura n'ingendo zose zagiye ziriyerekana zo kuvangura abantu, utoteza abantu, kwangaza. Ivyo navyo ntibishoboka hatagiyeho ikibazo cy'uko twese twicara hamwe tukaganira, atakurya umunwa, umuntu wese akerekana ingorane aho ziri. Ataruko nta mahoro yashobora kuboneka mu gihugu cyacu. Eko murakoze neza cyane. Akabazo ka kabiri nivyo muhije kuvuga muti amahinyu menshi yarabonetse mu ukuntu amatora yateguwe n'ukuntu byagenze. Mbega nta bwoba gushika ubu naho muvuga yuko abarundi mubashimiye yuko batekanye, mukabasaba yuko batokumvira ababagumura, mbega gushika ubu ntimubona yuko
hashobora kuzoba ikibazo kubera ayo mahinyu muvuga yabonetse, hakaba hariho abatashimye ibyavuye mu matora. Mbere ugiye kubiraba hariho n'ikete itangazo baheruka gusohora ku itariki 11 itariki 11 murantunga y'uku kwezi, aho bavuga yuko bandikiye inzego zitandukanye bazereka ukuntu barenganijwe n'ibindi. Ntimwibaza yuko ibi bintu ahubwo bizobandanya musanga birazanye ingorane muri kazoza? Ivyo nukuri. Iyo umuntu yarenganijwe igihe kirekire kandi akarenganywa n'umuntu avuga ngo akurikiza demokrasi, ukamwereka ingorane intuzeye amakosa akora ayabona akayirengagiza, harashika igihe abanyagihugu bakavuga ati ibinaniranye mu mitwe bashira mu migere. Mugabo kugira ngo bishike kuri iyo ngingo bizoba vyavanye n'ubutegetsi buhari, kubera buzoba bugamika izosi. Turabizi ibintu byinshi batinya, ari navyo batinyira Paripehutu. Mugabo Paripehutu atari yo ntumbero ifise, nuko ukuri kuja habona, amabi bakoze yakavugwa. Erega gukora igicumuro si bibi, umuntu arashobora gukora igicumuro ukihana. Mugabo ikibi nugucumura kandi ukabumenya kucumura, mugabo ukaguma wikomantaza kuri ico gicumuro, kandi uri kuragirira n'abandi. Abantu bazokwihangana kugeza ryari? Niko nk'ubu Paripehutu twarakumiriwe, ntitugira ijambo mu gihugu cyacu. Ibindi byose biba twebwe baterera hirya nk'uko umenga ntiturabarundi. Tuzokwihangana kugeza ryari? Ariko hariho inzira imwe rudende turiko turarondera, ukuntu abanyagihugu bakanguka, tukabereka aho batereye inzira, bose bakagaruka ku murongo wa Paripehutu, inkingi ya kabiri y'ubumwe. Tugakora ibikorwa. Mu bikorwa vya mbere dukora nukwereka leta n'amakungu yuko twarenganijwe, n'ubu tukirenganywa. Ibisigaye navyo tuzoja inama, nk'ubu inama yarangiye, ico twafunze twagifunditse. Mugabo hari abanyepolitike benshi twirirwa turabesha abanyagihugu. Ese eke Paripehutu natwe duseruke tuvuga ijambo imbere y'abanyagihugu. Abanyagihugu baducira urubanza. Abo basohoye iryo kete ryo kuvuga ingorane, bagenda berekana ingorane zagiye zirahaba. Natwe tuzorisohora, tuzosohorera amakungu. Mugabo amahoro y'abarundi ntiyazozanwa n'amakungu. Amahoro yacu abarundi yazozanwa n'abarundi twebwe nyene dufise umutima wo kubaka ubumwe n'amahoro mu gihugu cyacu. Ego, muravuze ijambo rikomeye cyane, muti abanyapolitike barabesha abanyagihugu, kandi mwavuze muti batinya ukuri. Hariho abategetsi batinya ukuri. Tugarutse kuri ayo majambo abiri, ukuri no kubesha, ni ukuvuga ukuri n'ikinyoma, ugiye kubiraba umuntu arashobora kubabaza akabazo sinzi yuko koroshe canke kagumye. Mbega mwibaza yuko by'ukuri abanyapolitike b'abarundi bipfuriza neza abanyagihugu mu gushira ukuri imbere? Ibyo tubibajije kuko mugiye kuraba muri aya matora yabaye, hariho ibyasohotse mu matora. Umugambwe umwe ari wo senere waragiye kwitwara uvuga yuko warenganijwe, utwara n'ibyo bise ibyabona canke ibipapuro byerekana yuko barenganijwe. Ariko hariho umugambwe iprona n'abawuserukira, hariho abigenga babiri bitoza ku giti cyabo, hariho Kira Burundi, urunani Kira Burundi rw'imigambwe itari mike, hakaba n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Abo bose tudondaguye baragiye mu matora, bararonse ivyegeranyo vy'ivyavuye mu matora, ariko bose bavuze bati baremeye ivyavuye mu matora. Ariko umwe muri bo ari wo mugambwe senere ukavuga ati ibyaharuwe nabi.
kubona iyi migambwe yose canke ababigenga bose banumye bakavuga bati turemeye ibyavuye mu matora, ariko ibiharuro byasohotse bigasohorwa na seni bafise ajya amapeve, bakaba baravye bazi neza bati muri province niyi mu ntari niyi naka niwe yaje imbere yarafise amanota ya kuvyo babona bafise baronse, bakabona yuko byo babihushanye n'ibyasohowe na seni, kugira ngo ntibabivuge canke ngo bavyerekane. Mwibaza yuko ari ukuri canke ko ari ukuronderera neza abarundi canke mwe mubibaza kwiki? Twebwe icambere nk'umugambwe Paripé Hutu ntitubumva neza, sinzi ko mwoduza akajwi. icambere novuga abarundi twese tushira imbere gukunda igihugu n'abanyagihugu, ntidushira imbere inda zacu. Ndabivuga neruye. Abanyepolitike benshi mu Burundi nanje ndimwo, ndimwo mbwa kandi ndi n'umusirikare, ivyo nibabimenye. Hanyuma ntidushaka kuvugisha ukuri, twebwe dushaka twitwa ko tuvugisha ukuri. Ni kubera iki batwima ijambo? Aha nashaka kuvuga nti burya ngo nyene imbuga itanu wifise ikirindi, niko duca umugani mu Kirundi. Ica kabiri, burya iriya yindi migambwe bariya bakandida ari aba independent, burya bararaba tuyuko yaronse ko yarinze avugwa atangazwa na seni ko yatsinze, ati ninavuga ko atari vyo sindonka umukate. Seneri nayo yitwara ati yarengana ivyo yagize gute, kugira ngo berekane yuko ivyo bavuga ari ivy'ukuri. Iyo leta nibayivemwo. Uyu munsi seneri ravuga yuko leta y'u Burundi ari leta y'abicanyi, mugaba yirimwo. Amateka yose yashingwa nabo barimwo. Ni kubera iki batoyivamo kugira ngo bereke abanyagihugu abanywanyi babo yuko iyo leta batayemera? Wowe ugume muri iyo leta urimwo, ni uvuga ko ari y'ubwicanyi, niyo kugaburira, n'ivyo kurya ujya muhira, n'ivyo ugaburira abashitsi, niyo leta iguha. Kubera iki batobivamwo kugira ngo bereke abarundi ico baharanira ari inyungu z'abanyagihugu? Aho niho bahembera abantu. Abanyagihugu nabo ubu si abanyabwoba. Ukuri uwaho ukuri, nimba bavuga yuko ivyo bavuga ukuri, ivyo bagiye bariyamaza bavuga yuko ari abicanyi ari abaki, none kubera iki bemera kuja muri iyo leta ntibayivemwo? Ati turabisiye ibizoba vyose ndibitube. Ivyo rero leta ikora, amakosa yose ikora, nabo barayagirizwa. Uyu munsi abantu ba seneri benshi bari mu minyororo, mugabo ubu nabo bandi bari muri iyo leta. Sindumva n'abantu uzeye n'abavoka bariko barababuranira, sindabizi ivyo ari vyo. Ibyo rero ni Paripé Hutu twanka. Kandi ibi vyose ingene babihinyanyuye ni ibintu vyateguriwe mu masezerano ya Arusha. Burya umugambwe utsinze ni gutegerezwa gushinga leta kugira ngo ibiyigora byose yindi migambwe ivuga ati aho wakoze nabi, aho wakoze nabi. Ivyo Burundi biteye isoni. Ivyo Burundi biratangaje. Kuko burya abantu bose bagiye mu bintu vya Arusha, ico kintu ntibakiravye, basize imbere intuze inyungu zabo. Naco gituma mbwiye abarundi twiyubare, abantu badushuka ngo tuje mu mabarabara tugire gute, mugabo bicaranye na ba bantu bitwa ngo bariko barabagirira nabi. Aha abarundi, abanyagihugu twarabire neza. Ego nivyo watowe kugira ngo azorongore igihugu c'u Burundi mu myaka indwi igiye gukurikira, mu misi izoza azorahira, kuko na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro iheruka gusaba yuko ahubwo yorahira n'ingoga kubera izi ngorane igihugu caguyemwo. Mbega mwebwe mwipfuza yuko ico yotangurirako cane cane
mu byo yokora icyo yobanziriza gukora agakura mu nzira ingorane nyamukuru yoba ari iyihe cyangwa ibyo yokora byoba ari ibihe? Icambere nyamukuru twe tubona yokora murazi nabo baragiye mu ishamba bari dusanzemwo n'ubu turacyayirimwo uburyohe twaronkeyeyo arabuzi n'imbara mugume twaronkeyeyo arayazi. Ikintu cya mbere yemere umugambwe Parpe Hutu gukorera ku mugaragaro kandi umugambwe Parpe Hutu urifuza neza ko ukorana n'iyo leta kugira ngo yereke iyo leta aho ingorane ziri. Ikindi cya kabiri hariho abantu bazize ubusa bazize ibyiyumviro vyabo n'abarekure batahe mu ngo zabo. Hariho abantu bagiye baratoteza abandi bagira gute nimba hariho senda ubu nimba hariho intuzeye amateka koko mu Burundi hariho sentare mu Burundi abantu barengutswe imbere ya sentare hariho abarenganijwe amatongo yabo harimo abandi kuva mu bari barahunze bahungutse kugeza n'ubu amatongo yabo batarayaronka abantu basubizwa amatongo yabo. Ariko kandi ikibazo cy'u Burundi kidatwawe neza kizoguma kizana ingorane kuko cyambere u Burundi ni buto hanyuma u Burundi bufise abantu benshi ikibazo cy'amatongo nacyo ni ikibazo kibangamye naho ibindi bibazo bya politike n'ibiki twe turaba icambere abanyagihugu benshi ibice birenga 80% n'abarimyi bazorima he? Icyo nacyo ni ingorane ugasanga umuntu kubera umwanya afise muri leta yagiye yafashe amatongo menshi ayikwegera abandi nabo nafate rero abo bafashe ayo matongo bakanyaga n'abandi beneyo bayasubiza kugira ngo n'abandi baronke aho abaja. Hari n'ikindi kintu yavuze yasabye yuko atsinze azoca ahungura impunzi. Izo mpunzi urazihungura kandi n'abari mu gihugu bakigwanira amatongo wongera isegenya mu yindi iyo nkukura wowe uzoyikira. Ivyo navyo biri mu bintu bizomuzanira ingorane. Ego nibyo mwavuze ikibazo ucanyu umugambwe wanyu ko wokwemererwa ugakora ku mugaragaro mu gihugu. Mbega babasabye yuko muhindura izina muzohava muvyemera ko muhindura izina ryanyu mukure ko iryo zina rya Hutu ririmo ubwoko bw'abahutu? Manza gutwenga ibi Hutu ni gicumuro giki ako kajambo ibyo byose nta mugambwe ngira murumva witwa urimo ijambo Tutsi canke Tuwa canke ubundi bwoko abantu bemera mu Burundi kuko muranumva bavuga amoko menshi hari abavuga 3 abavuga 4 abavuga ayarengane ariko umva umugambwe wanyu no wonyine mu iryo jambo ry'ubwoko ubwo muzava mwemera kubanza gukura ko iryo jambo burya ntibatinya Parpe ako kajambo Hutu siko batinya ukuri muri Parpe Hutu. Muduza akajwi gatoya. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga ko bavuga ngo Hutu ngo ni ribi ngo ni ikintu cyerekana amacakubiri nama nabivuze arusha ko bashingiye ku moko imigambwe y'abahutu n'imigambwe y'abatutsi. Leta ihari ishingiye ku moko abahutu n'abatutsi. Imigambwe ihari yubatse ku moko abahutu n'abatutsi. None batinyira iki kuvuga ako kahutu ahubwo ako kahutu batinye kuri Parpe Hutu vuga nacyo gituma badadusohoye batemeye ko tuja mu biganiro kuko bari bazi yuko amabi yose yakoze tuyashira habona bagasigara amatwere waranse ko wasumira inda nagomba mvuga ikintu kimwe
mbe ako kantu ntibatinya ako kahutu, batinya ukuri kuri muri paripehutu. Umugambwe paripehutu washatse kwerekana yuko abarenganywa mu Burundi ari abahutu. Ugiye kuraba kuva mu myaka 60 abamye bacinyizwa n'abahutu. Abamye bangazwa bagira gute, ugiye kuraba mu makambi y'impunzi haba muri Kongo, haba mu Rwanda, haba muri Tanzania, usangaho ari amakambi y'abahutu gusa. Umugambi ushaka kwerekana mu Burundi abarenganywa n'abarenganya bandi. Ariko muri iki gihe mwibaza yuko ariko bimeze kumenga ubu muri iki gihe abatwara benshi n'abahutu, abarenganywa nabo ni mu bwoko bwose, si abahutu gusa n'abatutsi bararenganywa. Ivyo niko mugabo murabwiza ukuri kubera ibintu burya banka gusa paripehutu kubera barazi yuko paripehutu imaze kuja habona sabahutu sabatutsi sabatwa bose bazovyina ati mbega aba bantu bariye gihe twahuye n'ingorane zose. Sabahutu bitongo bari muri leta, sabatutsi bose ngo bari muri leta, bose baharanira inyungu zabo, nta kuri kuraja habona. Ubuhutu sinzuru, ubuhutu tuburebure canke ubuhutu subugufi. Ubuhutu ibikorwa by'umuntu none ubu abaye barenganya abandi aho cyane wacu. Eko ibyo byose bivana nuko abitwa ko bafise intuzi kirindi tabagira bati ni twebwe turi kunganji mwanke mu bikunde turabatwaza agahahazo. Eko nibaduhamagare nk'uko bahamagaranye Arusha, twebwe tubereke igituma gike umugambo wacu witwa paripehutu, hanyuma nabo tubereke ko nabo bafise amoko, kuko ivyo leta yabo ishingiye ku moko, imigambwe yabo ishingiye ku moko, vyose no muri za ministere zose ibintu vyose bishingiye ku moko. Abahutu abatutsi, abahutu abatutsi n'abatwa none batinya iki iyo bumvise akajambo hutu? Batinya ukuri kuri muri paripehutu nta kindi. Mbega nimibaze ko bashobora kutabemerera kuko boba nkuko bavuze mute abanyapolitiki b'abarundi barondera ibibanza, ntimwibaza yuko bohava babankira kugira ngo ntimuhave muza namwe kongera ikitigiri c'imigambwe mu gihugu mu gutinya yuko mwohava mubatwara nabo nyene ibibanza. Urazi abantu burya baratinya, baribaza ko nkumbure twobasubiriza mu nkoko kuvyo badukoreye. Nta ntumbero nimwe paripehutu ifise yo kwihora, ivyo nibavyikuremo. Nta ntumbero nimwe paripehutu ifise yo kugira ngo igirire nabi umututsi canke umutwa canke uwo ari we wese. Umugambi paripehutu ushingiye kuri demokrasi nyakuri, demokrasi mpezabuntu. None umuntu uwo mwanka utaranamwumviriza ngo umwumvirize ngo umenye ati ivyiyumviro vyiwe nibi ngo nuko kusizina vyiwe. N'uyu umuperezida yatowe yitwa Ndayishimiye, reka nawe niyakurikiza izina ryiwe nk'uko izina ryiwe riri, turindire tumushimire ko azoduserura habona. Ivyo batwagiriza ko turi abanyamacakubiri akabitwagiriza. Mushinga nahe reka tubasabe mushikiriza akajambo okanyuma ku barundi na cane cane inzego nshasha zigiye kurongora igihugu cy'u Burundi mu myaka 7. Ico no basaba abitwa ko bari mu nzego batowe n'abanyagihugu, bubahiriza agateka k'abanyagihugu, kandi bamenye nuko natwe turi abanyagihugu dufise uburenganzira bwo guseruka mu gihugu cacu, tukaja habona nabo nk'uko baserutse bakaja habona. Mugabo bamenye ko mw'ishamba atari heza, turakeneye kuja habona nimba koko
bamenya ko twese turinganiye imbere y'amategeko atantuzeye atawandya wangura kuko tuzokwiyambaza abanyagihugu abanyagihugu nabo tuzobiyambaza duciye kuri iyo leta aba bategetsi babo batowe nibanka naho tuzobereka abanyagihugu yuko aba bategetsi batowe ataco babamariye bazogaruka iwacu kandi burya ukuri kwamara ukuri kandi imvuga kuri kenshi yamayangwa mugabo ukuri kwama gutsinda ego cyane iyo bahisha bagira gute bose nibashire ukura habona erega ibi bintu byose bihaye biraba aba bicwa ko batowe nibagende bicare bavyitegereze burya arusha ni ibintu byose byononekaye muri ariya masezerano ndushobora kuvuga ngo abantu ngo muri ko mugabura bivajanye ngo n'intuzeye ngo nuko abantu bangana ngo abahutu 50 ngo n'abahututsi 50 ivyo biharuro sinzi yo babyigiye narabibwiye n'umutamamande kuko nta kuntu wofata ibintu haye abantu 14 ugafata kijya gitigiri nyene c'ibintu haye abantu 14 ukabiha abantu 86 ukacuvuga ngo wabaringanije wabahaye ngo bingana ivyo ntibibaho ngira nivyo bumvikanye bonyine ubwabo kugira ngo baronke kurya ntuze ikindi tuvuga hari pehutu dushaka icyambere dushira imbere kubaka ubumwe bw'abanyagihugu mu banyagihugu bose bo mu moko yose hanyuma hakaba amatora transparent elections amatora yazoba yari yatagenda yaranyegezwa abarundi bose bazoba bahari babona amakungu yarorera hanyuma muri ico gihe abarundi no bazokwitorera ababarongoye babona ko bashoboye kubarongora none muri ico gihe umuhutu atoye umututsi uzomwangira ngo ni kubera iki watoye umututsi uri umuhutu ivyo ntibibaho cyangwa umututsi atoye umuhutu ati genda atoye naka n'umuhutu mugabo barashoboye kundongora ivyo bizoza gute ari uko mu Burundi hari amahoro hazoba hari amahoro igihe abantu bazoba basangira abakabisi n'agahiye batinubana ibyo nibyo umugambwe Paripehutu ushimikiye ko abiko kubagiye kuba bategetsi ivyo bintu nibabimenye mugabo kandi bamenye ko tutanezerezwa no kwama dushigwa hariya mu mpete nk'ukumenga ntitugira ijambo turakeneye ko ijambo ry'abanyagihugu turongoye naryo riseruka habona nimba bashaka demokrasi nyakuri ego cyane abasirikare b'u Burundi bose bamenye ko atari igisirikare cy'umugambwe ni igisirikare cy'abanyagihugu igisirikare gicungera umutekano w'abanyagihugu n'imari n'imitungo yabo igisirikare gicungera imbibe z'igihugu atari igisirikare gitoteza nta bibi turabona mu basirikare ariko kandi babandanye umutima ndetse barushirize kuko nabo igihe ibintu bigenda nabi nibo baza kota umucanwa burya nta ukunda umucanwa uraturira barabizi bose barabizi umucanwa ngene umeze hagize rero umucanwa wadukana ibindi bibazo ntitwifuza kugurura umucanwa mugabo ibi bizokorwa na leta nivyo bizotuma umucanwa waka eko mushinga ntahe Ekosani Kabura turabashimiye ku kanya maduhaye kugira ngo dusubire tuganire urakoze cyane ego murakoze kandi inshuti namwe bagenzi mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye tugazosubira mu kindi kiganiro muri kumwe nanje Ilere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye naho utaha